Nuko bakunzi ba Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe nikaze nkuko mubibona turi kuri stade Ingoma ariko haba urukino rukomeye cyane gose urukino rwariko ruhuza imigwi ibiri imigwi yo mu cicaro ca kabiri kandi novuga yuko ari imigwi bigaragara yuko yiteguye ku mpande zose. Numugwi wa Garage Express wari wakiriye umugwi wa Ngozi City aho tubona urukino ndetse rurangiye umugwi wa Ngozi City uje gutsinda Garage Express ibitsindo bishika kuri 2 ku busa. Muri kano kanya rero novuga yuko numunezero udasanzwe ku bakunzi ba Ngozi City bobona bari banaherekeje cyane gose ariko inyuma y'urukino twashimye kuganira n'abamenyereza ku mpande zose. Reka duhere ku mumenyereza w'umugwi wa Ngozi City. Muraheje gutsinda urukino ubwa mbere mbega mwabishobojwe niki? Normalement twabishoboje na determination guhera ku munota wa mbere gushika kuwa nyuma kuko iyi match twari twikeneye kwa manota 3 kuko amakipe yose twari kumwe mu ntsinda rimwe yakinye jo n'izindi zakinye kuwa kane burya twabonye amanota uko yigenjeje na niyo mpamvu iyi match twaje dufite determination ikomeye. Ariko urukino rwa mbere ntimwashoboye kurutsinda mwari mwabuze iki mwongeye muno munsi? Urabona urukino rwa mbere biragoye kurutsinda burya naho twari kumuhira twarahushije amagori twaratsinze amagori barayanga amaorje ariko ijya match twayibanzeho cyane ariko twibanzeho kuri no match y'uno munsi kugira ngo dutane amanota 3 ngaha Igitega. Iruhande ya determination turashobora kuvuga yuko kuba mufite abakinyi bafite experience ko bishobora kuba biriko birabafasha. Na niyo mpamvu iyi match nagendeye kuri adversaire burya nakurikiranye match bakinye mu Uganda bambwira ko faiblesse y'equipe igeye ndavuga nini burya ashizemwe abakinyi ba experience aro réussite noronka muri no match. Bienvenue hari cyo bari karabafasha mu izamu twovuga yuko gifasha mu ntsinzi yanyu. Novuga ko 80% umunyegora mu kubitufashamo neza kuronga intsinzi. Akajambo ubwira abakunzi b'umugwi wabo. Boje akajambo ubwira abakunzi ba Ngozi City murabona baje bashika umugwi wabo bari plus de 300 burya bavyadwaye ingufu kandi bakomereze ngaho kuko dufise match zitatu zisigaye zo gukinira hanze. Felicitation ku bafana bacu kubona badufashe umugongo. Uyu mwaka twovuga ko Ngozi City zoduga. Urazi ko kira misi niyo ntego yanje mfashe equipe ya deuxième division kuyiduza mu cyo cya mbere. Inyuma yaho murabona yuko turi kumwe n'umumenyereza wa Garage Express nawe Nikora akaba tubwira uko urukino rwagenze ndetse uko yavyakiriye aratanga n'icizere ku rukino ruzokurikira ndetse n'iziri imbere aho ubona yuko avuga ati byose biracashoboka kandi haracariho umwanya utubazo twagize canke kuri izi nkino zibiri tumaze kugira tuzodukosora kandi ibintu bizogenda neza. Jesse nibaza ko mu mupira nuko namba twatakaje urukino nuko match yagenze urukino rwaheze tugiye gutegura izindi zikurikira nabati yo gutsindira umunsi twaronse mugano uko nyene umupira twakinye neza naho byanse ko dutsinda. Uyu munsi turabona yuko mutsinzwe ugwa mbere mwaranganije bega uno munsi umugwi wanyu uri kuburiki? Urabona equipe ukuntu yari itunganije umwaka uheze ari abakinyi batari bake bavuyemo mugato turaraba ingene dusura gutunganya umugwi gushasha umva ni misi ya mbere nibaramenyera mugo ndibaza ko mu misi iri imbere bizogenda neza. Twovuga ko ari cohesion itarakunda muri equipe. Ico kintu ndacibaza kubera nawe uravye ngene urukino rwagenze ico kintu kiracabura mu byo tujejwe ndibaza ko mu misi ikurikira bizogenda neza. Murafite abakinyi ba experience tugiye kuraba Samir Kicicara yarakimenyereye Felix ndetse n'abandi twovuga yuko batarahuza na bagenzi babo kugira bashike ku musaruro mwifuza. Ni muri bimwe narimeje kuvuga muga ndibaza ari cyari kare mu dumwanya dutegura ndibaza bizogenda neza. Akajambo ku bakunzi b'umugwi wa Garage? Akajambo ni ngogo mpejeje kubwira ari cyari kare reka dutegure ndibaza ko bizogenda neza. Tubashimire cyane rero bakunzi bacu twari kumwe murabona yuko twabashikanye kuri urukino hanyuma tuzobashikana kuzikurikira ntimwibagire kugira like j'aime subscribe n'ibindi byose murazi yuko turi kumwe namwe dukundana namwe muandanye munandika muri commentaire mutubwire akantu ko mushaka kose Gitega Entertainment twari ku bwanyu.